Primus League rero bakaba bagiye gukina indwi igira 17 journée ya 17 uko inkino zitegekanijwe rero turabisanga uku gukurikira Interstar iheruka kwirahira umugwi wa Vitalo bazoba bambikana n'umugwi wa Academy Deira Vision 2026 bazoba bakina aba bambere Interstar na Academy Deira bazokina kuri Stade Urunani. Vision 2026 na Moso Sugar bazokina kuri Stade Urunani ni yari ya Mucibitoki. Hanyuma Burundi Sport Dynamique bazokwakira umugwi wa Vitalo ejo nyene. Izi nkino zibiri za mbere ziba kuri uno munsi Interstar na Academy Deira bakina uno munsi hamwe na Vision 2026 na Moso Sugar bakina kuri uno munsi. Burundi Sport Dynamique hamwe na Vitalo bazokina ku munsi weje igihe cy'isaha 7 kuri Stade Urunani nyene. Urukino rudasanzwe ruzobera hariya kuri Stade Urunani nyene ni mu Cibitoki hariya i Buganda, ni hagati ya Rukinzo na Flambeau du Centre. Ino migwi turaza kugaruka ko ivyabo gato. Message Ngozi hamwe na Ngozi City ni derby ya hariya Ingozi. Musongati na Aigle Noir urunago n'urundi rukino rukomeye cyane ruzoba mu mpera zino ndwi ku munsi wa Mungu. Bumamuru hamwe na Masipiri bazokina kuri Stade Urunani. Musongati na Aigle Noir nibisanzwe ni hariya kuri Stade Ngoma. Bumamuru na LLB Amasipiri azobare kuri Stade Urunani. Olympic Star hamwe na Kayanza United bazokina kuri Stade Umuco ni hariya Imuyinga. Tugenda rero ku rukino rumwe urukino rero hagati ya Interstar hamwe na Academy Deira ruje inyuma yaho Interstar bashoboye kwirahira umugwi wa Vitalo. Interstar rero baheruka kwirahira umugwi wa Vitalo aho bashoboye gutsinda ibitsindo 2 kuri 1. Mugihe Academy Deira yoyo yaheruka gutsindwa na Rukinzo ibitsindo 2 ku busa. No kuvuga rero ekipe zose z'Ibujumbura zihuriye kuba ari ekipe za hano mu gisagara ca Bujumbura zigiye gutana mu mitwe kuko ariko imwe iheruka gutsinda iyindi iheruka gutsindwa, ariko kandi batasa no kumengo bari mu bibanza vyegeranye kuri classement. Turaza kubiraba ariko ni Interstar ubona neza yuko si ekipe bagiye gukina ibateye ubwo paraporo y'umusaruro wayo, ariko ni ekipe bategetswe gutsinda. Suko isuzuguritse Academy Deira, ariko kubera ko ari ekipe vy'ukuri muri no misi itari kiritwa nka Interstar. Uravye ingamba Interstar herukamwo gutsinda umugwi wa Vitalo mu ntango za phase retour. Urukino rwa mbere rwa phase retour ariko bari bahejeje banayitsinze mu mpera za phase ale. Interstar yo bona rero bakina na Academy Deira ububona atakindi bafise obligation yo kwitwara neza kuko muri no minsi ntibahagaze kumwe, kandi uri kuraraba na les objectifs kuri no equipe jigambere muri première division ya Academy Deira. Vy'ukuri iba ifise ico itegerezwa gukora uno mugwi wa Interstar. Ariko kandi ubambe uno mugwi wa Academy Deira niho kiza mu cicaro ca mbere, ariko Interstar bahitiye mu cicaro ca mbere nubwo nabo bigeze kuba batakirimwo, ariko ni kubera vya bibazo. Ubundi bwo bw'izina Interstar ryojo twese turabizi yuko ariho riba ritegezwa kubarizwa mu cicaro ca mbere. Muri no misi reba sana bitwara neza bakeneye guhozako kugira ngo cha kibanza baharanira gwa rugero baharanira kugarukako, cha kibanza bamaze igihe vy'ukuri mu mwiheruburo wuko batakiri mu migwi ikomeye cyane. Iyo sura batangwe kwerekana yuko batangoye kugaruka bashobora kubishikako. Ntibiba gusa kubera ko badokonvense batsinda Vitalo, ariko biba kubera ko bagerageje gukurikiza n'izindi resulta zikaba nziza. Na vyinshi turi buvuge kuri Vision 2026 hamwe na Moso Sugar. Urundi rukino ruza kuba kuri uno munsi rero hariya kuri Stade Urunani cyo kimwe n'ugwa Interstar na Academy Deira bitandukaniye ku masaha byonyene kubera ko rwa mbere ruza kubigiye cy'isaha 7 ni mukanya tuzoba tukiri muri B-Sport.
hanyuma ugwa Vision 2026 na Moso Sugar ubwogo rube igihe cy'isaha 9:45 Burundi Sport Dynamique hamwe n'umugwi wa Vitalo. Iyi ni migwi ibiri harimwo umwe uheruka kugira eshek imbere ya Interstar ari umugwi wa Vitalo urakeneye kuvyuka ukitwara neza. Vitalo yatsinzwe na Interstar ibitsindo 2-1 ariko kandi uno mugwi wa Burundi Sport Dynamique weruriwe canke wakorewe ibidakogwa no mugwi wa Aigle Noir mu gutsindwa ibitsindo 6-1 namayigwa kuri Vitalo rero kuvyuka na cancane ku mu adversaire asa no kumengo no mu adversaire atagoye cyane cyo kimwe nuko byari bimeze kuri Interstar ariko no mu adversaire atatanga souvenir nziza kuri Vitalo kubera ko mwaka hezeho aho Vitalo yari nziza aho Vitalo yari kiritwara neza aho Vitalo yari muri sezo yabo nziza cyane bashoboye kwisanga bahagarikwa bikomeye cyane nono mugwi wa Burundi Sport Dynamique n'urukino rero Vitalo batari buje ngaho ngo baneglige na cancane n'urukino bategezwa kugwiza inguvu kabiri cyangwa gatatu kugira ngo bitware imbere n'inkovu bafise mwaka uheze mu byo bashoboye byose ndetse bikabashikana mu kutwara igikombe ariko uno mugwi wa Burundi Sport Dynamique warabananiye uno mugwi wa Vitalo ni bashoboye kutsinda cacane muri phase ale baza kunganya muri phase retour rero uno mugwi oya banganije muri phase ale baratsinzwe n'umugwi gusa batakuye ko resultat nziza mu mwaka uheze ariko no mwaka nawo bagiye gukina no mugwi wa Burundi Sport Dynamique ariko kandi bafise n'urukino rwa Interstar baheruka gutsindigwamwo nuko bizoba vyifashe rero kuri urwo rukino rundi irugira gatatu tugende ku rukino rwa amasipiri hamwe na Olympique Star ino migwi ibiri Olympique Star urukino rugira gatatu hagati ya Murantunga n'urukino ruzohuza umugwi wa Rukinzo hamwe na Flambeau du Centre. Flambeau du Centre na Rukinzo ni migwi iri muri Big 4 iri mu migwi ya mbere inanganya amanota turaza kubiraba ni twagenda kuraba classement imigwi ihagaze neza ndetse twovuga ko ari ku rugero rumwe ariko kandi inganya n'amanota n'urukino rukomeye cyane mu mafisha ashoboka hano iwacu Rukinzo na Flambeau du Centre urukino rero kazobera kuri stade Urunani uno mugwi wa Flambeau du Centre ukazoba wagendeye umugwi wa Rukinzo n'urukino rero mu nkino zidasanzwe zizoba zihari ruzodadanura Vyinshi uza gutsinda akazoba yishize imbere y'uwundi amanota 3 ariko kandi no kuri classement akagenda amera neza cyane kuko aba babiri bose barushwa na Aigle Noir amanota 6 36 Aigle Noir mu kibanza ca mbere aba bakanganya ikibanza ca gatatu ni ca kane mu kuba bafise amanota 33 turaza kubiraba classement uko yifashe muri kino cicaro ca mbere c'umupira w'amaguru mu Burundi nuko rero bizoba vyifashe mu rundi rukino Message Ngozi na Ngozi City Message Ngozi na Ngozi City ni migwi ibiri isangiye igisagara ca Ngozi umwe ni ukiza ni sezo yabo ya mbere bagarutse mu cicaro ca mbere uyu no mugwi wa Ngozi City Message Ngozi bobo bahitiye mu cicaro ca mbere ndetse kenshi bakisanga mu bibanza vyiza ariko kandi nayo ni migwi ikurikirana kuri classement no umwe n'umugwi w'indwi uwundi n'umugwi w'umunani barutana inota rimwe ryonyene mubona uburemere bw'ino derby kuntu bizoba bimeze Ngozi City par surprise mu kibanza cindwe kuri equipe yeruka kuduga iva mu cicaro ca mbere bambe iza mu cicaro ca mbere iva mu cicaro ca kabiri ni equipe by'ukuri muri equipe ziriko zitwara neza mu buryo bwose bushoboka nino equipe ya Ngozi City ariko kandi ino niyo equipe abanyengozi baba babona neza cyane kumengo
niyo bisanga mu burya mu derby habaho equipe abantu baba bumva ko bakunda cyane. Haji Madrid bakubwira ko i Madrid neza burya Madrid ba populaire cyane iyo bigiye hanze y'igisagara ca Madrid cyane no hanze y'igihugu ca Espagne. Ariko iyo biri haji ndani i Madrid mu gisagara hagati Atletico Madrid niyo ya equipe ifise abafana benshi cyane kurusha ino equipe ya Real Madrid. Ni Ngozi rero Ngozi City ku rupapuro mu myaka yavuba mu resultat ndetse no muri rusangi siyo equipe ikomeye kurusha Message Ngozi, ariko ku ruhande rw'abafana ni equipe ya Ngozi City niyo igira abafana benshi cyane. Bigaturuka kuko cyane ko mu misi yahera ino equipe ya Message Ngozi bambi ino equipe ya Ngozi City yoyo yari yakunda kwakirira match zayo ino hagati mu gisagara mu gihe stade Urukundo yoyo iba isa no kumengo ntiri hafi cyane ntibiri hagati mu gisagara ca Ngozi. Uko rero bikaba impamvu yuko ijya bamenyereye babona cyane kenshi ariyo facteur ituma basa no kumengo niyo equipe bisangamwe abanyengozi benshi. Ni derby ariko Message Ngozi kubera resultat zabo nziza, uburyo bitwaye, uburyo banezera abanyengozi bagatera iteka intara ya Ngozi, ni equipe ya Message Ngozi nayo utosuzugura guhera ku buryo bw'abafana ariko na cyane no kwijunja ryabo muri Primus League kuvyo bagerageza gukora buri saison. Ariko kandi hazoba hari urundi rukino rukomeye cyane gose ruzohuza umugwi wa mbere n'umugwi wa gatanu. Hagati hakaba hariho amanota 8, ariko impamba rukino rukomeye cyane n'ubwo bisa no kumengo harimwo aka difference gato mu manota no kuri classement, nuko umugwi wa Aigle Noir no wa mbere, umugwi wa Musongati n'umugwi wa gatanu. Ariko hariho journée za mbere uno mugwi wa Musongati wigeze kumara amajune nka 3-4 ari umugwi wa mbere, izi za Aigle Noir ziburabira imbere yabo bage basubira inyuma gatoya. Nakanya rero ka Musongati kugushobora kugabanya uwo mwanya w'amanota atanguye kuba amenshi hagati ya bena Aigle Noir. Aigle Noir itsinze runo rukino izosigamwa amanota 11 hagati ya bena Musongati. Musongati gutsinda runo rukino harimo avantage ivuga ngo bazoba bagabanije amanota 5. Ni equipe rero ya Musongati ifise avantage nini, impamvu nyinshi zo gutsinda ino match, ariko iyo avantage nyene ayo mahigwe ntushobora kuyaka Aigle Noir, na cyane ko itsinze nayo izoba iri kirashimangira kuguma ku mwanya wa mbere ndetse yigiza kure abitwa ko bariko barayikurikira. Cyane ko yoyo itsinzwe na Musongati guma muri gatsinda izoca batwara umwanya wa mbere. Aigle Noir bafise impamvu zo gutsinda ino match mu gushimangira kuguma mu kibanza ca mbere. Musongati bafise impamvu zo gutsinda ino match kugira ngo bagabanye amanota abatandukanya nuno mugwi wa Aigle Noir. Nago rero n'urundi rukino uri kurabira bare muri rusangi ino journée canke ino ndwi muri Primus League dufise inkino nyinshi zidasanzwe cyane ari image yi derby y'Ingozi, Message Ngozi na Ngozi City, Musongati bakina na Aigle Noir, ariko kandi runo rukino ruzoba ruhuza umugwi wa Rukinzo hamwe n'umugwi wa Flambeau du Centre. Hariho rero urundi rukino ruzohuza umugwi wa Bumamuru bakina n'umugwi wa LLB Amasipiri. Hano rero tuba turiko tuvuga umugwi wa kabiri muri classement n'umugwi wa nyuma kuri classement bizoba bihura. Bisigura yuko Bumamuru by'ukuri bategerezwa gukora ibishoboka byose bagatsinda runo rukino
na cancane kuri no mugwi kuri journée ya 17 bifitiye amanota 6 yonyene. Na excuse rero ibaho iyo ugomba gutwara igikombe ntushobora gupermeta yuko ubuzwa amanota akuganisha kuri ico gikombe n'umuntu aba ari kuri classement ya aba ari uwanyuma ku rutonde rwa championnat. LLB amasipiri bakinana Bumamuru ifise obligation yo gutsinda runo rukino na cyane ko bafise ko chance ko ubu bari imbere inota rimwe Aigle Noir agiye gukina na Musongati kandi ari match kinika na cyane ko Musongati bazo bakira ubwo rukino hariya mu ntara ya Gitega. Turazi equipe z'Igitega, turazi fanatisme bafise, turazi fan base bafise, turazi ica abafana bashobora guha imigwi yabo nk'umukinyi agira 12 nk'uko benshi bakunda kubivuga. No mugurero wa Musongati ushobora gutiriganya resultat za Aigle Noir n'urukino rushoboka ni migwi yegeranye cyane kubijanye na niveau na cyane nuko iyo migwi yitunganya birashoboka kuyikubaganira nayo Bumamuru igaca iza ikabiprofitiramwo ikabona gutwara ikibanza cyambere. Nukuvuga ngo ino journée irashobora kudusigira Aigle Noir yatakaje ikibanza cyambere ariko kandi ni mugiye Aigle Noir toba yitwaye neza imbere ya Musongati, ariko kandi Bumamuru nabo ntibakora ikosa mu makosa badategezwa gukora na buke ngo batsitazwe na ekipe ya LLB amasipiri. Ariko Aigle Noir rimwe na rimwe ekipe iri ku mwanya wa mbere, ekipe iriko yiruka ku gikombe ibikeneye igipimo nk'icya Musongati mu kwerekana yuko by'ukuri ishaka uwo mwanya. Tsinda Musongati nibwo buryo bw'ukwigumiza ku mwanya wa mbere na cyane mu kwerekana ko ushobora gukura amanota kuri ekipe zitwa ko zibarizwa hagati kuri tableau ya championnat. Ekipe zibarizwa ku mwanya w'9, w'10, wa 11, wa 12, ariko kandi ugakura amanota no kuri ekipe ziba ziri mu bibanza bibi bya 13, 14, 15, 16, ariko kandi Aigle Noir kugutwara igikombe wagisekirije neza. Il faut être capable no gushobora gukura amanota kuri bamwe bari inyuma yawe ku mwanya wa kabiri, wa gatatu, wa kane. Niyo Musongati gushika ubu iri ku mwanya wa gatanu. Ekipe ya nyuma rero bambe match ya nyuma ni show izobera hariya imuyinga aho Olympic Star bazoba batana mu mitwe n'umugwi wa Kayanza United. Mukanya tubazanire classement uko yifashe muri Primus League, ariko kandi tuca tubabwira nuko abakinyi bamaze kwitwara mu gutsinda ibitsindo muri iryo higanwa rya Primus League. Ihiganwa ryitiriwe ikinyobwa cikiye kinyobwa Chikiyeri rero Primus League. Nuko rero classement uko yifashe ni gute? Umugwi wa mbere no mugwi wa Aigle Noir na manota 36 kuri journée ya 16. Imbere yuko tuza kuri journée ya 17 tubabwiye programme ya mamacu uko yifashe. Mu mwanya wa kabiri iyi Aigle Noir ni ekipe ya hariya Imakamba, no kuvuga ngo mu by'umupira w'amaguru muri championnat ya Primus League cicaro gikuru mu bikinirwa hano iwacu mu vya maklebe. Aho journée ya 16 iheze Aigle Noir n'intara yabo ya Makamba barayoboye, bagakurikirwa na Bumamuru ku manota 35. Bivuze ngo intara ya Cibitoki na Bumamuru yabo nabo bafata umwanya wa kabiri. Rukinzo ekipe y'igipolisi iza mu mwanya wa gatatu na manota 30, nabo babarizwa hano i Bujumbura. Bagakurikirwa rero ku manota 30 na Flambeau du Centre bagiye gukina muri weekend mu mwanya wa kane amanota 30 nyene baranganya batandukana mu bitsindo. Musongati ekipe ya hariya Igitega, ekipe z'Igitega intara ya Gitega baserukiye intara neza mu gukurikirana ku myanya wa kane n'uwa gatanu. Flambeau bakaba bafise amanota 30 mugiye Musongati bafise amanota 28. Nabo rero muri bwa bukeba bwabo bwa hariya mu ntara ya Gitega
birashoboka rero ko Flambeau du Centre baza gutsitara bakina na Rukinzo mugihe Musongati zoba yatsinze Aigle Noir nabo bakakaba ikibanza ono mugwi wa Musongati ukisanga mu mwanya wa Flambeau du Centre. Ivyo byose rero nibishoboka kuri no journée mugihe rero ari ya munara ya Muyinga na Olympique Star yabo muri football ya yicicaro cambere ngaha mu Burundi kuri june 16 bisanga ku mwanya wa gatandatu mugihe message Ngozi n'intara ya Ngozi bisanga ku mwanya w'indwi n'amanota 27 banganya na Olympique Star imbere yabo gatoya. Ngozi City umwanya w'8 n'amanota 26. Interstar bari mu mwanya w'9 n'amanota 26. Vitalo bari mu mwanya w'10 n'amanota 28. Kayanza United bari ku mwanya wa 11 n'amanota 18. Vision 2026 bari ku mwanya wa 12 n'amanota 14. Burundi Sport Dynamique bari ku mwanya wa 13 n'amanota 9. Academy Deira bari ku mwanya wa 14 n'amanota 8. Moso Sugar bari ku mwanya wa 15 n'amanota 7 mu gihe LLB Amasipiri bari ku mwanya mubi cyane, umwanya ata ekipe nimwe iba yipfuza kubamwo, umwanya witwa wa nyuma n'amanota 6 yonyene. Tugira ko tubabwira classement y'abamaze gutsinda ibitsindo vyinshi. Ku mwanya wa mbere hari uwitwa Darcy Shimirimana afise ibitsindo 13 n'umukinyi w'umugwi wa Musongati. Deste Maniriho umukinyi wa Rukinzo ari ku mwanya wa kabiri mu batsinze ibitsindo vyinshi n'ibitsindo 9 abinganya na mugenzi we bakinana Edi ni mubona afise ibitsindo 9 mu gihe Juma ntibazonkiza ari ku mwanya wa gatatu nayo n'umukinyi wa Rukinzo. Ibaze rero ukuntu ekipe bihagaze neza muri classement biraba justifie nabo bakinyi batatu bakurikirana. Umwanya wa kabiri wa gatatu n'uwa kane mu bamaze gutsinda ibitsindo vyinshi. Juma rena wakaba bamaze gutsinda ibitsindo 8 abinganya rero na Abedi Ineza muri Aigle Noir afise ibitsindo 8. Gloire Tambwe Ngogo wo muri Musongati Ngongo akaba amaze gutsinda ibitsindo 7 mu gihe Christophe Ndayikengurukiye amaze gutsinda ibitsindo 7. Shabani Kagayo amaze gutsinda ibitsindo 7. Kasim Abdul Wahidi akaba amaze gutsinda ibitsindo 7. Shaban Didier Zokora nawe wo muri Vitalo amaze gutsinda ibitsindo 6. Nuko vyifashe rero mu cicaro gikuru cha Primus League hani iwacu. Tugende rero turaba programme y'amamaci uko yifashe mu cicaro cha kabiri cha hano iwacu. Icicaro cha kabiri rero cha Ligue Nationale B édition 2024-2026. Nababwiye ko nakirije nyene ngiye kubandanya nkorana na Alonso mugenzanje rero wo muri Bisport Papali. Mambo baramutse neza hivi cyane. Meze neza nawe? Naye ndashima Uwiteka ameze neza raho Imana ni nkuru. Ujya rero mbeli akoligwa gakuye ku li bo li nakazina kagufi nyene mugabo ubona ko ushobora kukasosia ko n'ayandi mazina. Yego sivyo mugaga afise cyo gasiguye nyene. Ujya rero umwana wawe waramwaguriye kazoza ashaka zoba jetli uratanguye ashaka zoba jetli ashatse Brisly abe Brisly wesha ashatse abe Likang in Likang in uramubona? Ndamubona uwo muri nuze wo muri Paris Saint-Germain. No kuvuga domaine zose no mwitangaza makuru agombye azocaza yitwe Li Alonso acaba rero icyamamare kigukomoka. Umeze neza rero? Genda shima meze neza Imana ni nkuru. Ni ku munsi wa gatanu birumvikana genekereje 24 n'umunsi ubudasanzwe muri make kuko tuba turiko turagenda dusoza imisi mirimo turi relaxa turagerageza no vuga
guherekeza ino ndwi ibikorwa nyene iyo misi ibikorwa kugira ngo twinjire muri weekend neza cyangwa profita kuwukoramwo vyinshi ibyo wategezwa gukora bivanye n'ivyo wacerewemwo cyangwa uko wagiye ubikora cyane gose ariko kandi Alonzo buriya uwa gatanu n'umunsi woroshe muri make n'umunsi woroshe uraworosha ibintu byose ukabigira ibintu byoroshe ni nayo mpamvu rero mu gukora tugerageza gucanga mu kaguru ni unaho munsi abanyeshuri bakunda mu misi yose yakabayeho ahubwo abakozi bose abakozi urazi impamvu abanyeshuri bawukunda cyane gusumba n'abakozi uri umukozi ushobora kuba wanashima ivyo ukora ahenshi novuga bigirane biheza bironka isoko canke bibi donc bitunganya neza gushika nko ku munsi wa kane ugasanga ku munsi wa gatanu cyangwa ugasanga no ku munsi wa gatanu ugasanga niho bigenda neza ugasanga wo novuga uwo munsi baba bawurindiranye igishika ariko ku munsi wa gatanu ku banyeshuri wa muntu wese wabona uravuyemo so wabona uravuyemo jewe rero nkiri umunyeshuri sinari umufana cyane wa kiriya cigwa kimwe benshi badafana matematike rero ari umwaka matematike twari dufise amasaha abiri atangura ku munsi wa gatanu ku munsi wa gatanu uwo munsi nari narawigishije abanyeshuri ko izo saha zibiri zivuyemwo weekend bitangura ega bibari ivyo kandi ugerageza urabe kenshi ku mashuri ku munsi wa gatanu baragerageza aba préfet des études kudashiramo ibintu by'ibiharuro bari kumwe n'umumenyereza uno ari umwaka we wa kabiri kuko uriya Herve yayishitsemwe novuga mu ntango igihe Mourinho Christian Kabera byari bitanguye kutagenda neza hama baramusezerera ariko ashikira nko kuri journée ya gatanu ya gatandatu uno bari kumwe Herve arasuka equipe gushika saison ihere murabizi yuko phase retour yitwaye neza ino equipe ya Muzinga aho yagiye novuga ihangana n'izi za Academy Deira zari zimaze kuba zironka amahigwe menshi ariko ntibayemereye yuko ibatsinda mu gihe Academy Deira yagenda itsinda equipe zose equipe ya Muzinga irerekana isura nziza ariko kino gisirikare kiravuga ati noneho ko turonse no mumenyereza twereka ibimenyetso yuko hari ico yodufasha reka tumuhe kumbure novuga ivyo akeneye bisabwa yuko twonaronka nayo magwe kuduka kugira ngo akazi kagumi wiwe amatwa dusumira uno mumenyereza yaragiye ku kivi arastora rukanya bakinyi hirya no hino babona yuko bashobora kumufasha novuga kwitwara neza muri no saison ngibi rero ivyamwa rero byino equipe ya Muzinga imaze match zitanu zikurikirana atanu gutakaza na rimwe atanu kunganya ni kuvuga 15-15 mugihe rero Legepie nawe baheruka gutena esheki idasanzwe itari ngombwa cyane hari kuri journée ya kane bashoboye gutsindwa nino equipe ya Tel Aviv ibitsindo bitatu by'ubusa nibaza ko yari esheki idasanzwe kuko ino Muzinga kugeza kuri nako Legepie kugeza nko kuri journée ya kane nako ya gatatu bari bafise amanota nabo nyine yose kuri yose bariko birukanga nino Muzinga ariko ikindi naco kirushije nuko Muzinga ugiye kuraba novuga nka match bariko baragenda bakina nabo erega si yo gusa batsinzwe journée zibiri na Bujasi tumengo yarabatsinze batsinzwe na Tel Aviv bitatu kubusa batsindwa kandi basubira Legepie basubira gutsindwa na Legends Athletic voilà et Legends Athletic urumva ne affaire mbi cyane ibaze nkiyo migwi ibiri iyo baza kuyironka kwa manota 6 bari kuba bari hafi cyane ya Muzinga ne kuvuga ko Legepie bamaze kunganya rimwe bagatsindwa kabiri bagatsinda kabiri ariko kandi uko gutsindwa ni journée zibiri zikurikirana ndumva ko no malchance igira gatatu izikurikira ugiye guhura n'uwa mbere muri championnat ameze neza kurusha noneho ino equipe ya Muzingira zineza yuko igatsinda Legepie atanamwe bazosura guhurira kuko no munsi babasumbye amanota 8 bace babasumbye amanota 11 urumva ko atanahamwe bazosura guhura ni nyungu rero kuri Muzinga kuza ahubwo equipe ziri nyuma ya Legepie nizo zizatangwa kugira ibiharu kuri Legepie uko Legepie iharura gushikira Muzinga na cyane nuko ino office yanje dasanzwe twako tora izindi nkino
izindi nkino zibona gute hano ndavuga ndashobora kuvuga nka match ya Tel Aviv n'indi me equipe novuga uravye nivyo ivuye gukoroka icicaro ariko muri uko gukoroka icicaro nabo nyene bari bitwaye neza avara nepase bari muri kino cicaro ca kabiri mbere yuko baduga mu cicaro ca mbere niyo bari bakiduga ino equipe rero ya Tel Aviv ugiye kuraba izokina na Africa Sport ugiye kuraba Africa Sport nayo ni equipe idashobora kuza novuga kwerekana neza yuko nayo nyene ikeneye ifisi ihangiro ryo kuduga icicaro ariko nimwe mu ma equipe ashobora kuza akakugora akakubuza amanota mu gihe utaje novuga witeguye wazikenye irevre Africa Sport ni equipe ya nyuma kugeza ubu ni kuvuga yuko bafise amanota abiri yonyene amanota abiri yonyene ayo manota abiri bayakuye novuga bayakuye mu kunganya incuro zibiri mu kunganya incuro zibiri hano kuri Tel Aviv nimba ari equipe nayo nyene novuga ije kudateba muri kino cicaro ni profit no faiblesse ya Regepie hama baze birukange na Muzinga oya erega l'equipe izokina na Muzinga nivyo ndiko ndavuga nimba Tel Aviv itsinda match zayo hama birukange na Muzinga ivyo birashoboka ko ino Regepie ishobora kuzika igakorera affaire Tel Aviv igafrena Muzinga nako Regepie igatsinda Regepie Tel Aviv kabi profit ahubwo ivyo bera byiza Tel Aviv nuko Regepie yohagarika Muzinga kuko Muzinga ikabandanya novuga yitwara neza amahirwe azoba ariko agenda agabanuka kuri niyo mibiri ahubwo kugira ngo habe iyo challenge nuko bogenda badasumbana amanota menshi ariko rero nabonye ubona ko imigwa ari mikeya none zibanke ubu hariyo equipe ziza zarize kuba serie cyane kare uraguri kuranga parcours ya Muzinga ntayitandukanye n'ivyo academy day yakoze mu mwaka uheze kandi urabona ico bigufasha nibiki wegeranya ayo manota hakiri kare ugakonfirma ikibanzo ushaka hakiri kare phase retour buriya suko academy day itatsinze byari byararangiye rero ino Tel Aviv nahayeho kwitwara neza imbere ya equipe ya nyuma bagiye kuba bahura nayo equipe ya Africa Sport nabwo novuga ari akazi kabadashoboye gukora ariko hamwe ahubwo batotsinda ino equipe yo baresheke kuri Tel Aviv baresheke kuri Tel Aviv ama ndabona equipe ya Musongati Academy nabo bari mu nzira nziza mu itsinda rya kabiri bafite amanota 13 ni kuvuga ko basinde amanota 5 equipe bakurikira basangiye Gisagara ariyo Garage Express iri amigwi Gitega ni migwi ubona yuko kubijanye no vuga n'umupira w'amaguru bari serie cyane ya Gitega yaratomba nk'ubu unye twibaze mbega hamwe Musongati Academy yoduga icicaro ca mbere bakahurira na Musongati nkuru hibatse oya gusa ico naco nikindi kintu equipe zivukana kiracari kibazo ngayi wacu sinzi uko n'amategeko ameze amategeko avuga biraja gusa ico nzi nko ku mugabane wa Buraya wo ntibapermeta ko imigwi ivukana canke iri mu buyobozi bumwe ko ihurira mu cicaro kimwe hajya hari impamvu amemte novuga mu higanwa rimwe atari bihugu bitandukanye nibyo ndiko nakubwira hajya hari impamvu City bayifise hajya mu Bwongereza bakagira Girona muri Espagne urumva nuko bidashoboka ko ubundi yaba ari byo bashoboye bo bitungira mu cicaro kimwe kugira ngo babikurikiranire hamwe petetre n'ibindi byose bigende bisangiye kuko ntibikunda kubera iki bevitanye n'ibyo bintu bishobora kuza mu ma resultat ntibishobora kubura umunsi ntibishobora kubura umunsi ibyo biharuro nyene bitegezwa kugenda ngo pawe kurumiana nimwe mafacteur ashobora ku influence les résultats hani wacu kiraca ikibazo urabona hariho message ngozi akabaho flambeau du centre ziriya zaje zivukana Aigle Noir na Aigle Noir Noir bigeze gura mu cicaro ca mbere urumva aracari hako kantu nyene ahubwo je nibaza yuko nka Musongati Academy yisanze iri kumwe na Musongati nkuru mu cicaro ca mbere aho cabaho no vuga ko guhindura izina wanashima guhindura izina sico kikuru erega izina ntaco gishe
izina naco gishe ariko birasa Musongati izina ni naco zizwe kuko ni Musongati Academy na Musongati nkuko yigeze kuba message ngoze na message Bujumbura urumva ahubwo ikibazo n'ubuyobozi bumwe ikibazo ni ibyo kuko haba Atletico Madrid na Real Madrid sinzi nyimbo vyumva usangira izina ariko ziriya naco zitwaye kubera ko ntaho zihuriye n'ubuyobozi zibarizwa ikibazo no kugira aho bahuriye mu buryo bw'abayobozi buriya rero muri football hari intambwe bamaze gutera Alonso barateye intambwe y'ugukosora urabona kera ko influence amarezita byari bikomeye gose byari mwakanenge gakomeye cyane surtout kuri ntuzenya kuri igihe president wa federation yari Lydia kiriya gihe ikintu cyo influence amarezita muri bya bindi byo kwitwa bimwe twita kurekeranira journée za nyuma byari byarasinzikaye noneho cyaba ari ikintu abantu baza baramenyereye babigize nko kumengo ni ikintu gitegezwa kuba aho Aigle Noir na Karorero ndiko ndakubya kuri course y'iki gihe ibaye inganya amanota kuri journée ya nyuma na buma muri bari kubakurikirana wasanga bagomba ku influence iriya equipe ikurikira dufate bakina nka equipe y'icumi dufate nka Aigle Noir gasanga kuri journée yabo bakina nande na Interstar ubu yibereye nko mu kibanza cyo munani cicene ataco iyica umva kuri journée ya nyuma iyo ntaco ibigikiza nta nikiba iharanira kubijanye n'igikombe basanga ari werezita ngo zibigori z'ibitsindo ngo 8 ivyo bintu rero honorable Reveri yamaze kuza kuba icyo kintu yaragihagarikiye imigwi yarahanywe uravyibuka imigwi ya za Inter FC hageze igihe bahana niri equipe yo mu Ruyigi uravyibuka iriya ya Flambeau d'Orest aravuga ati guhana ifa guhera kuri aba bakuru abanyene bibaza ko umuntu ashobora kuba adakomwako ubutanza Karorero urumva ico kintu barakigwanira akandi kantu mbona ro kugugosora naka kantu kimigwi ibarizwa mu buyobozi bumwe nako nakantu gakwiye kuba gakosorwa sinzi urafise classement hafi ya deuxième division reka tuyice ko classement y'icicaro ca kabiri nuko ino equipe mnobwa mu itsinda rya mbere murabizi neza yuko mu cicaro ca kabiri hari amatsinda abiri mu itsinda rya mbere rero murabizi neza yuko ino equipe ya Muzinga nko twari tuhejeje novuga kubibabwira niyo ifata ikibanza ca mbere n'amanota 15 ama equipe ya Tel Aviv ni ya kabiri n'amanota 7 yonyene ifise ibitsindo bibiri baziganyije Regepe Dirac n'abagatatu n'amatindwi ariko bo bafise umwenda w'itsindo bigira kuri bibiri equipe yindi ifise amanota 7 ni equipe ya Magara Young Boys bo bafise umwenda w'itsindo bigira kuri bitatu equipe ya gatano ni Buja City bafise amanota 6 bayanganya na Academy ubumwe amanota 6 bo wasiriko umwenda w'itsindo kimwe ama yindi equipe ifise amanota 6 ni equipe ya Legends Athletic bafata ikibanza c'indwi no umwenda w'itsindo kimwe ama bara rino tsinda rirasozerwa na equipe ya nyuma riyo y'umunani ni equipe ya Africa Sport bafise amanota 2 yonyene kuvuga yuko hano hagati y'uwa kabiri no windwi basumbana hari difference y'inota rimwe yonyene urumva yuko hano mu itsinda rya mbere classement iri sere cyane gose hama mu itsinda rya kabiri nako nivyo mu itsinda rya kabiri equipe ya mbere ni Musongati Academy bafise amanota 13 equipe ifise ikibanza ca kabiri ni Garage Express amanota 8 n'igitsindo kimwe baziganyije banganya amanota 8 na equipe ya gatatu Kizuka Mandarine n'inota rimwe n'igitsindo kimwe nyene baziganyije ndetse wanashima na Panther Noir na ya kane nayo ifise amanota 8 bo ariko bo nta gitsindo na kimwe baziganyije nta nico bishuzwa equipe ya gatanu ni Tigre Noir bafise amanota 5 n'umwenda w'igitsindo kimwe ya gatandatu ni New Force Academy Muinga bafise amanota 5 umwenda w'itsindo bibiri equipe ya Big Green Farmers ni equipe y'indwi bafise amanota 3 n'umwenda w'itsindo bibiri hama ya nyuma ni Rerier bafise amanota 3 yonyene kugeza uno mwanya tuvugana